Inkoko n'irigi nikiye cyatanguye kubaho bro. Inkoko n'irigi ikintu cyatanguye kubaho hatanguye kubaho inkoko. Sovuga ngo hatanguye kubaho irigi no. Inkoko yavuye he bro? Inkoko. Inkoko novuga ko yavyaha. Umugore wa nyoko wa umugore wa papa wawe atari nyoko wawe sivyo bamwita mukaso. None papa umugabo wa nyoko wawe nawe bashamwita gute? Mukaso. Bambe mukanyoko. Mariga. Wallahi mwe barapera mu Burundi kuri murarenze man. Ariko jewe uberu kwambye kuzoshiramwe dread ariko sinzi ko aho bigereye man. Wapi kwero ubu. Batya dread. Ubu sinda ndacavyumvira ariko sina uyu muntu kwakora abacane murazi na bite? Wapi ntuzinanye. Ingo kanda kwazi. Mara kwazi. Ko murabacane John Cena murazi na? Yeah. Uramuzi ko ari umuririmbyi? Oya ntawe. Witwa gute? Queen. Ko ari murabacane na John Cena. Oya ntawe. Ngana mu boga. Yo, I'm the best rapper in the world. Uko bisanzwe gukora ngoko nimano nahawe narurema n'abavuga ndabareke bakimare ntibazi n'umusi natanguye guflowinga shakitanya biti najenza zanya pen nigger ndagacana ku mustari ndagutesha mukasi undira imihari fly yanje kudunde kuma biti ngutesa ukora imitani and I love uko nkora kose sinzohagarika now. Yes, bonjour mesdames et messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakenya makuru cyane kibaza rero mvuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubaze dukengurikira imana. John Cena, baby bro. Biraza neza maniga. Uko sawa man. Safi. Bro biraza neza. Umviriza rero bro jewe anye jana ko ndarondera umuntu. Jana ngaramvuga ati kanondere jewe ba kana nzikoza guhura bro. Abizi ko zaguhura kama. Biraza neza kamaniga. Uko fresh. Flex. Nakuona uko sawa bro. Nabona waravyibushe man. Jeje akozi ba Buja Hit TV ngo nabwiye rero tugiye kurondera abaririmbyi mu nzira zitandukanye. John Cena turi kumwe barabara mbe John Cena waruvuye bro. Waruvuye. Naravuye mu isoko kwa mere kwere wa. Namvuye kumufasha kwere. Ku isoko kwa mere. Ya. Kwa ndogere kanzanga. Waruvuye ku isoko kwa mere mera dandaza ibikima. Mera dandaza imvyimpo dandaza impuzu kwe dandaza impuzu kwe. Mera dandaza impuzu mbe John Cena kubagiye kudandaza impuzu musani John Cena kweli ni fresh John Cena kwe. Ayagusa. Siriko musani uko kiyocha jamii bro. Man yego kweli ndo star man. Muga kweli nangiye kumufasha kweli. Man araba baby benshi bagufira man bakubonye hariya man uri kuradandaza ibintu by'amasafuriya baca ba si by'amasafuriya man ni style man. Nimwe yazi ko ari ibintu by'amasafuriya n'ibiki no. Udandaza ibiki bro? Bon tudandaza impuzu amastyle kweli z'abana z'abakuze z'abasaza namwe muco muvyumva kweli. Zaba pepera zidandazaga bro. Yego kweli none iyaje nk'umu baby man uramwambikaga maniga? Yeah. Yes. Uramwambikaga bro? Ndamwambika amwe avuga ati kweli uraberewe sana. Urashaka gonda kibara twakije kutugonga maniga. Baracambaratse. Wapi ntuzinanye? Ndi muri babiri ndari mu ikosa. Ndari mu ikosa muri babiri. Jesse ndi kweli. Simbona kweli. John Cena tumenya ni kiganiro cyacu mbe John Cena bishitse rero hakaza mudada ajya akavuga ati John Cena yashaka kugurira impuzu kwa John Cena bro nuko tuhagaza hano hagwa ameze nawe bro tuve mu korosi kweli. Bagarore hari. Yo na problem. Canke tubandanye barugiye bro. Shazi kweli. Hano hari wihutiye man. Wapi sinani hose gusa twako turavugana n'umuntu acambwira ko ngeneye ambwira ko kandi ko byihutirwa kweri ndabati sa kanzere tuvugane. John Cena ni kibazo cyane nguma kubandanye nda kubaza nyene ni John Cena haraje umudada nyene muri iyo duka ukorera bro aje umudada avuga ati nshaka kugurira impuzu muri duka mbe iduka yitwa gute? Iduka yitwa gute? Nta duka man gusa nta duka yitwa gute? Nta magasin man amera akorera ni mu Gatoki en face ya BCB birarabana na BCB. Araje basilera haboro mukorera man avuga ati John Cena mimi leo nataka leo nivike wewe. John Cena wamwambikaga man. Shaje namwambika kweli. Jena mwambika ishati cyangwa ipantaro? Oya ndamurabira nyene selon guyiwe zakunda nkamubaza. Bro tumire nk'abazino man, tumire nk'abazino gato. Ko ndabona ngaho amenga tuhagaze kuri bavuga kuri rompo. Ni kuri rompo nyene.
Jose nambe hajya mbe uno munsi rero kabugeze kuri song zingahe turi tugeranye ni umwaka uheze bro umwaka uheze bon ubu novuga ko ari gikorwa gishasha nakoze ngira turi hariya narakibabwiye kuntu cyitwa I'm so easy ubu rero kiri on YouTube kiri on YouTube right now kiri kuri YouTube John Cena none nk'ubunye uvuga ati rero ko kuri YouTube urabona yuko views zimeze fresh urabona ko abantu bavyakiriye fresh bro ko warayiso iyo song bro kwere abantu baravyakiriye bien kwere bavuze ko iyo beat yaje isumba no stop ho urabona yuko ko biza isumba no stop oho urabona ko abantu yabashitsemwo neza nkuko John Cena yarabiteganije ko izobashikira bro yego kwere yarabashitsemwo neza kandi n'ikindi ndiko ndashima vraiment hari abantu bariko barayipartage ku bwinshi bariko barayisambaza ku bwinshi nk'abantu shima ubwa mbere na mbere team ya danseur yitwa Team Kawaida vraiment yaravyifashemwo neza I say respect Team Kawaida. Team Kawaida mbegi yo team ni ya John Cena au ni team tu ilikuja hivyo nataka kukusupport bro? No, si team iwanje man. Ni team rimwe abajama biwanje donc duteramana no fate ko ari nka family yanje man. John Cena uyu muntu ko akora abacane murazi na bite? Wapi ntuzinanye? Iyo kanda kwazi. Kumura abacane John Cena murazi na? Yeah. Uramuzi ko ari umuririmbyi? Oya ntawenzi. Witwa gute? Queen. Ko kuna muri bacane none John Cena. Oya ntawenzi. Ngana muboga. John Cena tubaki papa John kuna fika naona kule ni safi. Ama John Cena ure warugiye muri studio canke waru witavye mu? No nitavye umuntu stangiye mu studio. Warugiye kugira muvugane about deal canke about music? No, si about deal. Can see about music. Gusa yarambwiye ngo tuze duteramane dutere inkuru hama numuniga canke numu baby bro? No, sumu baby man. Numunigas. Yeah. Numuniga canke numunigas? Numuniga. Kabisa ni John Cena rero tuko turavugana nawe kandi rero kuntu twawe mwibara twawe ibintu bya surprise bro ariko jewe weru kwambye kuzoshira mu dread ariko sinzi ko aho bigerema wapi kwero bakati ya dread ubu sinda ndacavyumvira ariko maze gutera imbere Acapella kidogo. Yo, I'm the best rapper in the world. Uko bisanzwe gukora ngoko nimano nahawe narurema nabavuga ndabareke bakimare ntibazi n'umusi natanguye go flowing girl shakutanya biti najenza pen nigger ndagacana ku mustari ndagutesha mukasi undiri mihari fly yanje kudunde kuma biti ngutesa ukora imitani and I love uko nkora kose sinzohagarika now bro. Yo nuzohagarika gamaniga sinzohagarika yini ile mpya yi ni akapera kunze gutanga kenshi ugiye ku ma radio cyangwa ugiye ku ma TV online ni akapera kunze gutanga akapela nkuze gutanga niyo ni nyene waje kuririmba nayo yindi shasha rero bro yindi shasha nayo ngiyandaze no gigwako igirako bro. Okay, I'm so magic and so amazing. Don't try bit mazindai chane. I'm the rapper kandi yiyemera aho nciye shika ndabafuta Nita star boy, changu nita swag boy kuko ndi up kanini kwabiri Rap nation nayo irabizi ko nditanjo muri rap make out shikanera freestyle kama vese ya hatar nabubono ya zahond na warazi ko yo marama Yapuni John Cena kubwira yuko muri rap watazo kigera hagarika zo kwa maririmba zo kwa machana zo kwa magira ma challenge mbega ko twari muri industry ko twumva yuko hariyo changamoto ya ma challenge kuna wa rappers wako naimba ma challenge wako nafanya challenge ni nuvuga ni beat ya originality iyo beat ni ya Eminem ariko Fabio yaragize nka challenge kama mu Burundi akanda avuga yuko mu rapper wose yumva ko ari ready ayishoboye ku iyo beat ko yirimbiramo arahaye welcome mbega hoho novuga John Cena we vipi bro wari teguye canke we ivyo bya challenge waskwambi maniga wapi usuvuga ngo ivyo bya challenge nebambwiye gusa ivyo bya challenge ya challenge ko narayumvise gusa ndazara umuntu yayikoze novuga ko ari SPM on the beat yarayikoze mugaje nagira ndekore ndabamengo vyongora kurabona ko yo kuniga aya niyo niga semesha kweli tu bro ile beat hari abaraperi menshi yananiye bro urabizi gamaniga
ndabizi ya beat abaraperi benshi nawe imba yo kunanira nta kibazo bwatije kabisa amagace ya beat ni yananiye gusa sinari kuyigira ujya musayitanga nari mu migambi yo gusohora nari mu migambi yo gushira habona indirimbo yawe iyi ndirimbo yanje umva navuga ati none ndavuga ati sinofati challenge ndai recording amachide posta kandi fisi indirimbo ndi mu gushaka garagara ariko yavuze ati aho uzorongera time aho uzokuyumvira kuri radio uzoce wikore challenge bro yego uko kumva kuri radio naho uzoba hayize imyaka canke yize umwaka challenge iri hajyanye uri radio uzoyikora ko Fabio avuga ati je ndindire mu kwirama ndabishura okay I know it and I will do icyumviro ciwa shakiriye gute bro yaragize challenge vraiment icyumviro cha Fabio big up sana navuga ati abwo yagize neza abwo navuga ko yakanguye aba rappers boss yo bavanye bakagera ya mbega hanye mu Burundi ko twumva yuko abaraperi ngo abarimvyi bakiri bato bacane cyane b'abaraperi ngo kenshi mwebwe nibakunze kubaha power nibakunze kubaha support mbega kuri ruhande rwawe niko bimeze ga bro manje ego vraiment nibabeshe vraiment nta power baduha kwera kandi na support baduha man ndababijejwe ndabona umengo wapi navyo banezwe icyo bakora ni gikiga bro bo bafata mu mugongo canke ari ikindi kintu ubona ko bokora ga bro gisumbirije show vraiment ngatwe kuco bokora vraiment akaduha power ikintu camire coza power hama du supporting hama nibindi babidukorere vraiment ni umuziki wo mu Burundi urukuratera imbere okay basi for example ndagwa example man raba na German man Uburinda kiri muto man baramuzamura man urabizi nawe for example Joe Boy urangwagageze ko man Rema urabona man nabandi bariko barazama akiri cyo mu Burundi nabo nimbo bokora nk'aba Niger canke mu Burundi twakora strategies iwacu kugira ngo natwe dushikane kure bro muziki ego kwere twakora strategies iwacu zishoboka kugira umuziki w'u Burundi utera imbere man umenyekane hose man no muri East Africa no muri no mu bihugu bya Buraya man ego kwere kabise nko ku ruhande rwa novuga rwa John Cena inkoko nirigi nikiye cyatangwe kubaho bro inkoko nirigi ikintu cyatangwe kubaho inkoko sovuga ngo hatangwe kubaho irigi no inkoko yavuye he bro inkoko novuga ko yavya inkoko yaravya inkoko navuga ajosira dukoresha ubwenge from avuze ko hatangwe inkoko yego byo ndavyemera none inkoko nayo yavuye he inkoko yaremwe n'Imana yego nagira inkoko yavuye mu gi bro wapi yavuye mu irigi inkoko yaremwe n'Imana none zijya nkoko mwebwe baba muronkorora iwanyu ziba ziremwe n'Imana none byose biraba urabizi ziva mu ijuru oya ntiziva mu ijuru none nayo ikintu cambere Imana yatangiye kurema cari giki ikintu cambere Imana yatangiye kurema isi bro yatangiye kurema isi hame imaze kurema isi irema ibi John Cena hame irema ibuye oya irema iki irema abantu n'ibikoko nibigize irema abantu n'ibikoko nagira kujya dukoresha ubwenge bw'iwacu nagira kujya tuzi ko inkoko riva mu ugi na inkoko irigi kava mu nkoko nagira inkoko iba yaravuye mu giga bro oya siko bimeze oya inkoko irabanza kwanza kabundikira kwanza hama ikazana irigi iryo rigi naryo rikavamwo umuswi hamwe umuswi ukakura ugakura hanyuma nawo nyene ukazogera aho uta irigi hama akavamo kandi iyindi nkoko nuko watubeshwe inkoko itavuye mu ijuru ga bro numva ko inkoko yavuye mu giga maniga wapi mbega ko buri umurapere ga bro urashobora kumbwira ni kibazo nkunze kubaza abarapere benshi je ni kibazo umva iki kibazo bavuga ko abarapere mwebwe nimwe muzi usanga muzi imigani kandi ibintu bya kera muba mubizi je nico kibazo cyambere nkunze kubaza abarapere kandi iki kibazo cyonyene nta wundi muntu nigenda ndakibaza atari umurapere ni kibazo kimeze gutya umugore wa nyoko wa umugore wa papa wawe atari nyoko wawe sivyo bamwita mukaso none papa umugabo wa nyoko wawe nawe bashimwita gute mukaso bambe mukanyoko Mariga wallahi mwe barapera mu Burundi kuri murarenze man ise kuburara abajija bigisha muri kaminuza barabura itwa gute mukanyoko igazi zazere kiganira Jasina nafurahi sana bro twabonanye nze ko vyagenze fresh vyagenze bien kweli ama mu gusozera kumurere Jasina natubwire YouTube channel yiwe kuni yitwa na page Facebook yiwe na Instagram abibutse bro
Okay, channel yanje YouTube yitwa Elnan Baby, IG ni Elnan Baby, page Phoebe, page Phoebe ni Elnan Baby, hama account Eljonai. Yeah. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV turakumwe na John Cena. Mbe John Cena kwa Jansiga bro. Ijo naretse ifo kizona janje ridoga. Yeah. Tizose rero inshallah imana bikunze bagira subscribe. Ni mwibagira kugira subscribe, like, share na comment. God bless. Kandi bro uri mu basani ba mbere nga mu Burundi baronka ma like menshi kuri Facebook bro. Kuri Facebook wapi? Ariko wambeshe umugabo wa nyoko wawe ntitwa Mukanyoko. Let's stop. Yeah. Tizose rero inshallah imana bikunze on the mic ya Benny Beyond camera CK professional CK murazi na nyiga bro. Shak CK navuga ko amateka ya bira CK amateka abiri amateka abiri yose nayavuga. Bye.